kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre yo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Mupfasoni, fasha hano. Urinde none? Ni jewe nyokuru, nkeneye ko womfasha. Ubu ni Karorero aragwaye cyane. Mwinjize n'ingoga. Aya maraso yose yavuye hehe? Ntumbwire ko mwaje n'abagore kuva hari igwinyoni. Nta numwe twaronse wo kudufasha. Numva bimpagaritse umutima. Karorero aguma korora amaraso. Karorero, ryama ngaha tugusuzume none. Karorero, mbarire. Wari bwipimishe mu kiriza mu cuma cyo ku bitaro kimurika ivy'imbere mu mubiri. Jesse nabwaje mu bitaro? N'umuhungu w'amagara meza cyane. None abavyeyi biwe bari hehe? Nyina wiwe ntakiriho. Ariko natumye Minani mwene Rugamba ngo aje kubwira se wiwaze ubari mu nzira. Ndabibonye. Karorero, hari aho wari bwipimishe igituntu. Ivyo sinari bwanavyumve je. Mbona yuko woja ku bitaro bikuru bakagupima igituntu vyihutirwa. Ni kure cyane. Kandi urabona tuza tugeze ku muhingamo. Nta kuntu twoguma hano mu ivuriro kugeza se wa Karorero ashitse. Nta ngorane mwe muraguma ngaha. Karorero arashobora kuba araruhukira ku gitanda hano mu ivuriro. Nizeye ko Tade se wa Karorero azozana umukogote wiwe bigaca byoroha gushika hariya ku bitaro. Karorero, ryama hano uruhuke mu kurindira ko mugenda. Joseph, subira umbwire uko vyagenze. Uti wabonye rero yaduka korora? Yadusa korora biranka guhera. Niyo kuraciye abona amaraso. Niyo yacavuga ko Karorero akwiye kuja kwipimisha. Ariko bashe. Ya. Hatangiye umutegetsi wanje. None heraho. Kubera ibintu byose zamushikira jiwe. Nezerewe nuko Karorero ari kumwe na nyokuru gusa nta kintu. Nani Yesu. Nabishima ko nk'ibi dushobora kukwirukira. Nidutahura ingorane za Karorero, ariko turatahura yuko ari mu maboko yawe. Turazi ko umufitiye migambi myiza. Turagusavye umukize Mana. Tubisabye mu izina ryawe ryera. Amen. Nibikiga Joseph ko wivuga? Ndiko ndivugana. Ndiko ndasengera Karorero. None ivyo bihindura iki? Muri Zaburi igice ca 4 umurongo wa 3 avuga ngo ariko mumenye yuko uhoraho yirobanuriye umukunzi wiwe. Uhoraho azonyumva uko ndamutakambiye. Mwebwe bakurikira Yesu muri bato. Ni wakurugashika mu mashuri yisumbuye uzobona yuko ivyo byose byerekeye ivy'Imana ari ivy'abana. Aho naco rwandira nawe mina. Umviriza ikijambo ry'Imana rivuga mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca mbere umurongo wa 25 avuga ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Tuzoraba. Sawa rero bahungu mutekereze tugomba dushike kwivuriro. Rero Tade, hano ntidufise uburyo bwo gupima igituntu. Bisaba ko mujana Karorero ku bitaro bikuru. Urakoze. Ndazi yuko Karorero atigeze aronka n'urucanje rwo kumukingira igituntu. Akiri umwana nta n'ivuriro twari dufise ino. Rero Minani na Joseph mutahe. Ndibaza ko muza gushika imuhira butarira. Nanje njanye na Tade ku bitaro. Utware uru rupapuro ruriko ibikenewe gusigurirwa muganga hariya ku bitaro. Urakoze cyane. Rero Minani na Joseph mutahe. Ndibaza ko muza gushika imuhira butarira. Nanje njanye na Tade ku bitaro. Ego nyoko. Turabwira abavyeyi bacu ko wajanye na Karorero kwa muganga. Bayi.
akira ubu burengeti mugende museguriye Karorero yicare neza muzobugarukana muvuye ku bitaro. urakoze cyane. Yego urakoze cyane. turamucisha mu cuma kimurika mu mubiri kugira ngo dusuzume mu mahaha twongere turabe igituma akorora kandi turaza gupima amaraso kugira ngo turabe ko atazindi ngorane afise. Urakoze muganga. Mworindirira hajya hanze mu cumba cyo kurindiriramwe. turarindira kugeza muganga ahejeje ibipimo byose. Ego niburi tumenye ingorane Karorero afise. Nari mfise ubwoba ko mwohava mumuraza mu bitaro. Tuza kubimenya ibipimo biheze. Ubu naho ni byiza ko Karorero yoruhuka. urakoze. Iyo banyarutsa ubu kuko mbona bwije cyane azari mu gicugu. Nibaza yuko badatevya cyane Tade. Ahasigaye ngomba senge. Nawe urashobora kwifatanya nanje mu gusenga. Sigaho ntavyo gusenga ngaho. Urazi ibintu nemereye Imana ndiko ndasenga nsengera umukenyezi wanje hanyuma gapfa. Urazi bimazi natanze ukuntu bingana. Urazi abantu nafashije ingene ari benshi. None kanyoko ivyo byafashije iki umukenyezi wanje? Tade, sinumva ukuntu udatahura kandi n'ukuntu uciye ubwenge. Reka ugomba kuvuga iki? Icyo Imana igomba si bimazi tuyiha canke ibindi tuyisezeranira. None Imana igomba iki? Naco dufise twoha Imana. Vyanditswe mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 15 umurongo wa 22 ngo naco dufise twoha Imana. Vyanditswe mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 15 umurongo wa 22 ngo Samuel aramwishura ati mbega Uhoraho ahimbagwa n'ibimazi vyoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye. Erega kumvira gusumba ibimazi no kuyoboka gusumba ibinure vy'imfizi z'intama. Ivyo vyovyo biroroshe cyane. Asango byoroshe cyane. Soma amajambo Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 11 umurongo wa 28 ushitse ku wa 30. Ntabyo nsoma ngaho. Oya Tade soma wumva. Turahe. Ngo nimuze kuri jewe. Mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndumurwaneza niyoroheje mu mutima kandi muzoronka uruhukiro bw'imitima kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje urahwahutse. Murambabarira kubacira nza naronse inyishu z'ibipimo. Niyumviye ko mwifuza kuzimenya n'ingoga. None gwaye ikiga muganga? Karorero afise ingwara y'igituntu. None azobaho? Igituntu kirashobora kwica. Mugabo Karorero ni afata imiti iyo ngwara neza, akaruhuka, akifata neza, azokira vuba. None yo yanduye gute? Iyo ngwara iva ku mugera ugendagenda mu kirere uvuye ku muntu akoroye asanzwe ayigwaye. Uwo mugera urashobora kuba mu mata yafashwe nabi kugeza aho yandura. Karorero ashobora kuba yandujwe n'undi muntu. Nta kuntu wogasubiramo. Sumvikana cyane kuri kurasoma cyane. Gasubiremo. Basoma hametrize. Gasubiremo ubiganira bizi. Iyo ngwara iva ku mugero ugendera mu kirere. Aronjora kwandura? Navyo birashoboka. Iyo wicuye ko wabugwaye, uca ubibwira muganga. Ubwo Karorero azokira. Urinde. Ndi Revera Pastor Petero. Revera Petero ni umumisiyoneri w'Igwinyoni. Nagize ubwoba bwinshi numvise ibyashikiye Karorero. Naho naciye nza ndiruka ngaha.
revera pasitori yaje riruka. ego marita None ubu Karorero ameze gute gayoze? ubu yarasuye imuhira ku ndava kandi nyokurege kumufasha ngo arabe uko afata imiti yose neza. None ntizoshobora kuja kumusuhuza. Birashoboka. Nami nahava jayo. Twoshobora kujana. Ngiye imuhira gusaba uruhusha. Turasubira. Amahoro bana. Mahoro nyoko. Kaze ku ndava. Mwinjire mu nzu. Hariho amazi akanye. Karorero ameze gute? Twomubona? Gira yabyutse, reka turabe. Karorero, uri maso? numva ndushe cyane. Hari abashitsi bakurondera? Mahoro Karorero. Muvuge buke buke bana. Karorero aracarushe. Amahoro. Yo, ndanezerewe cyane kubabona ye. Ngiye kumuzanira imiti, ndaje. Hari icyo nagufashaga nyoko. Reka najewe ganyoko. Yego cyane mumfashe. Umva gutega Karorero. Kusa nutamerewe neza. Biriko biraza. Ndatonekara gusa kubera gukorora. Ye, nawe wenda nezerewe cyane kukubona yose. Ajewe ndanezerewe kukubona. Ariko ndagufite inkuru zitaryoshe. Nibikunaho. Inkora nizo zatsindiye kagashimwe gakuru muri vya bikorwa byo mu buruhuko. Nari namaze kwiyumvira ko bizogenda uko nyine rega. Uraziga Karorero. Niwakianza kujana Igitega bira ibintu byinshi byiza biriyo. Urakoze mina. Tuzobira. Uracakorora cyane. Dufatanye isengesho. Ya, ivyo rero ndabikunda. Data wo mwijuru. Turagushimiye ko ari wewe witwararika Karorero no kungwara yiwe naho. Ijambo ryawe nyokuru yatubwiye mu Banyefeso 6:12 riravuga yuko abo tugwana atarabi inyama n'amaraso. Tugwana nimwe mu mbi zo mwisi. None rero turasavye ukize Karorero. Izina rya Yesu. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashigirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel. Daniel Nibona. Grace Nibona. Dushime Anne Siela. ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.